Iyo bavuze amaso y'igikere ngo ntabuza inka kunywa amazi. Iyo avuze amaso y'igikere ntabuza inka kunywa amazi. Benshi ntibakunda gutahura uyu mugani, reka mutahure twifashishije ibihejeje kuba mu gihugu kibanyi ca Tanzania, hariya hakurya mu muji Dar es Salaam, aho Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu yahora ayoboye ku manda yasigiwe na Magufuli, ubu akaba araye atorewe kandi akaba yemejwe n'ibivuye mu matora, akaba yemejwe n'umugwi mukuru wigenga ujejwe gutunganya amatora hariya hakurya mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Ati ubu vyifashe gute? Nta gisigaye, Samia Suluhu ndaje ndababwire amajambo akomeye, amajambo agaragaza ikigenda gukurikira, kandi abahombe ni bande. Reka tubarabe mu mwanya inyuma ya kano ka video. Samia akizamia Ikulu kwa mara ya pili kwa kuchaguliwa na 97.6% ya Watanzania waliopiga kura. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yes, kaze rero reka mbanze ndabakire kuri Fleho Podcast TV. Mwebwe bakunzi ba Fleho Podcast TV mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro eka n'ubusesanguzi bugenda buraca ku mwanya kuri nombonesha kure yanyu Fleho Podcast TV. Ibintu muri Tanzania bigiye gufata intumbero canke byo babigiye kononekara burundu. Icizere coba gihari gifise ibice bingana gute kwijana. Ariko ico dufatirako, reka twogere kuri bino biriko biraba muri Tanzania. Muri Tanzania umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan, ibi ndabivuze umengo nshaka gutwenga, nuko nabonye ambonesha kure zose, abasesanguzi bo muri Kenya, indongozi zo muri Kenya ku ma Twitter, ku mbuga zabo ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye, ntibishimiye na gato ko Samia atsinda ano matora. Ati yoba yatsinze gute? Samia mu miliyoni ziyandikishije mu bazokwitoza mu matora y'uyu mwaka bagira ku miliyoni 37. Samia akaba yatowe ni miliyoni 31 zirenga, bakaba bamuhaye ibice 97 kwijana n'ibice bitandatu, aho benshi nagiye mbona barondisa ngo yatsinze ku bice ku majwi angana n'ibice 98 kwijana. Murumva ko ari intsinzi iri full, intsinzi dasubigwamwo, intsinzi atano wuza kuvuguruza. Sino kuvuguruza gusa ngo kubijanye n'ivyavuye mu matora. Muri Tanzania mutegere neza, muri Tanzania no muri Kenya, ibi bihugu bibiri byaraboshe ikintu kijanye n'amatora. Nukuri mu Burundi hari demokrasi. Uburundi umuntu wese azikari umurundi nakubite ngaho avuga ati igihugu cacu cubahe, igihugu cacu ni cambere kuri demokrasi. Ibi ndabivuze wavyemera wavyanka, munyarwanda, murundi, mu Tanzania, mu Kongomani, eka n'undore wese yagize amahirwe yo kumva runo rurimi ari mu bihugu bigenda bitandukanye, igihugu cy'u Burundi ni cambere kuri demokrasi. Ati ni gute rero Fleho musesangutse? Mwari muzi ko muri Tanzania bahejeje gusoma seni iprogramye ivyavuye mu matora, ikavuga ati uyu nimba mwako muhiganwa muri bane, akavuga ati uyu Fleho ni watsindiye ikibanza c'ubukuru bw'igihugu. Mu mahiganwa yakarahiganwa niba bari bane, Fleho ni waba aronsa amanota menshi yo kuba umukuru w'igihugu. Mwari muzi ko muri Tanzania utitwara? Mwari muzi ko muri Tanzania utagira vya bindi no mpora mbona ngo bariko barandikira ngo sentare jeje kubahirizwa ibwirizwa shingiro, ivyavuye mu matora sinzi vyandagutakiye? Muri Tanzania no muri Kenya ibi ntibibaho. Umugwi ujejwe ko organiza amatora uyategura neza kandi wizewe, uje hajye ugahagarara ukavuga ati naka atsinze ku bice bingana uku kwijana ni ntasubigwaho. Akana kabijya muri Tanzania. Iyo mvire namwe. Mgombea wa kiti cha rais akitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa amechaguliwa kuwa rais, hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake.
Okay, ndibaza ko muhejeje kukiyumvira. Hama reka tugende rero ku ngaruka zigiye gukurikira. Jewe narababwiye ati hari ukuntu umuntu amanika gatu yicaye mu kukamanura agahaguruka. Wanahaguruka ugasanga aho wari witeze kuhashikira bisaba kusumburuka. Hagera usumburuka bikanka bigasaba kuzana gasonga canke ikindi kintu cyose kigufasha ingazi. Reka dukoresha ingazi niyo benshi batahura, bigasaba kuzana ingazi ukaduga ko escalier ya mbere ya kabiri kugira umanure ikintu wamanitse. Mes chers amis, surtout abarundi, surtout ugwaruka, surtout ya materme nane babwiye ko jewe aba bantu muguma muvuga ngo Gen Z naba bajije none nyuma ya Z ni mwavyara abana banyu bazokwitwa gute? Nivyo by'ibi bigomba bibe muri Tanzania. Samia mwijambo yashikirije bamuhaye umwanya wo kuvuga. Samia yashimye arashimira a komite canke komisiyo ijejwe kuorganiza amatora hariya, arashimira abo batavuga mu migango itavuga rumwe nawe, arashimira bari bahari, arashimira abatanzania bose muri rusangi, ariko aradoma ko imiji imwe novuga ko mu ncamake si imwe niyo miji yakozwemo imyigaragambyo. Burya hari abantu bazi ko imigumuko yabaye muri Tanzania yose. Ntiyabaye muri Tanzania yose, nari babwiye imigumuko yabaye mu duce utwo duce Samia yatwisomeye. Reka rero ndabashiramwo akareresi mwumve Samia amajambo yavuze. Yareka arashima acagira ko anabivuga. Mwumve n'ibihano agiye gufatira abo bantu bigaragambye. Mwumve n'ikindi kintu agiye kubakorera. Ariko reka mbanze ndababwire uduce tumwe yagiye avuga canke twoba twarabangamye cyane ku migumuko gushikaho yagiye bironona ibikorwa remezo. Nari nabivuze imigumuko itaraba mu kiganiro nakoze mu Giswahili ko baraturira imiduga, barasambura amazu. Ubu abitwa karabaririmbyi bose bari mu kangaratete, barabatuririye ivyabo. Bamwe baturirirwa ama restaurant, abandi baturirirwa imiduga. Umwana wa Samia yaturirirwa ama hoteli. None nk'ubu mwibaza eka ibi ndabizemwo kwanza inyuma yaho tuza kumviriza Samia. Ariko nagomba babwire ko umuji wigaragambiye cyane gose gusumba uwundi ni Dar es Salaam, hagakurikira hitwa Arusha, hagakurikira hitwa Mwanza, hagakurikira hitwa Mbeya, hagacakurikira handi hitwa Songwe. Aho niho Samia umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan nyene icubahiro niho yasomye ku rupapuro avuga iyi miji yakoze ntiyakoze ibintu vy'abazarendo kuko umuzarendo umuntu azi neza isi agataka n'igihugu ciwe n'iteka azi ukungene twagwanye dupambana twikura ko umukoroni ntiyarakuye kugira ibi. Umuzarendo ntasambura, umuzarendo arubaka. Reka ndeke kubicisha amajambo, reka twumvirize Samia bimeze gute. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali inalaani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Yes, ndibatse ko mwaje kuyumvira umukuru w'igihugu Samia Hassan Suluhu ahejeje kubivuga mu ndome nkuru nkuko nariko ndabibabwira. Rero nariko ndavuga ati reka rero tubanze dusesangure je na mwebwe. Muraza kumfasha, muraza muri commentaire kuko iki kiganiro sikibiriraho. Muraza muri commentaire muvuze Frey twe tubona ko bigenda bizohava bigenda uku, turabona ko bigiye gurangira uku kuko mu makuru naho nabonetse cyane mu biganiro, ariko nagomye ndabikurikirana akazi kambanye kenshi mu tundi turimo sanzwe nkora tw'amaboko. Rero nabonye aho bivugwa cyane gose kumbonesha kure zo muri Kenya nizo muri Tanzania, zimwe zivuga ko imigumuko isa niko iracureha. Inyuma yaho bumviye hoho ko bahejeje kumushikiriza kuko muri Tanzania ho baragushikiriza icete seni novuga nka seni ujya mu ujejwe guhagarikira amatora canke gutegura amatora muri Tanzania urashikiriza icete. Ico cete rero Samia bakimuhaye bose bari ukuhariya hakurya mu migumuko, abandi bumvise ijambo avuze bwira kwaro kudegedwa no kujugumira kuko ijambo yavuze
yavuze ati ngira mwavyumvise tuzokoresha ku bantu badatahura igiswahili n'ingoga reka dufashanye canke tubivuge gusa mu busesanguzi nkuko vyama. Samia yavuze ati tuzokoresha inguvu zarizo zose uko zingana kose ibi bintu ntibishobora kubandanya kuno. Murumva abantu basanzwe bamuzi Samia canke baba bamaze kumva bike kuri we ngira barabona iyo bigiye kuja. Nico twandiko ndababwira ati abarundi mwagiye muri no migaragambyo muvuye mu Rwanda mukagenda muherekeje abanyarwanda bajenguye ubwonko. Abakenya mwagiye muri no migaragambyo mwarasambuye amafrontiere mwinjira mes amis mu gusohoka. Samia akagenda kwa Afrika ibi yavuze ati tuzo mu nguvu za tutatumia mbinu zote. Dimwa yashatse kuvuga ati tuzakoresha strategy zose ibi bintu ntibibandanya uko. Mwemwe mukurikira Flow Podcast TV, mwebwe barundi muri hano mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, mwiyumvira ko aya majambo Samia yavuze amaze gufata kijya ceti, amaze kwemezwa ko yatsinze ku mugaragaro ibice 97 kwijana n'ibice 6. Mwibaza ko bigenda gute? Mwibaza ko abari mu migumuko bagiye koroherwa? Mwibaza ko imigumuko igiye kubandanya? Nizere neza ko twese kumbure turategereje turabe uno munsi yemejwe. Kumbure ejo kwa mbere kumbure azorahira, sinzi no kwa Mungu kashe no kubikora, ariko ndibaza kari nko kuwa mbere kuko ndabibutse neza ko uwa Zanzibar wewe yagiriye ko arahira uno munsi. Wa Zanzibar yarahiye uno munsi yimye uno munsi hariya Zanzibar. Mapema leo Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi aliapishwa rasmi katika hafla iliyoshuhudia tamaduni za majeshi ya kisiwa cha Zanzibar. Rero Samia wewe ngira kuwa mbere nawe azoba yarahiye. Tuzoce duharura kuva kuwa kabiri kuwa gatatu kubandanya turabe ibikurikira, turabe ni Samia vy'ukuri canke sinzi. Ariko agomba ndababwire ko nukuri ibintu vy'imyigaragambyo iruhande yuko ryo bari shavu ryo kugwanira ubutegetsi, kuko iyi virus yo kugwanira ubutegetsi sinibaza ko ari ikintu kiba gisanzwe, kandi sigisanzwe kuko tuba tuzi imyigaragambyo nkuko abakenya bonyene ubwabo bavyivugira ngo Tanzania hamutaweza. Nivyo bamwe babivuga avanye ko binaba igihe batangaza ko bazobikora, ariko abantu bagiye gutanguza imigumuko na bakenya abayiri mwimbere ugiye kumviriza kiya giswahili cabajya bajene bari imbere baza ku ma televiziyo nkuko na makenya. Abanyarwanda bagenda nabo bashira ifurufumbi, kandi ndaje ndababwire no kungene ino myigaragambyo iri kirabira muri Tanzania yateguriwe muri Tanzania nyene muri ambassade ubuserukizi bw'u Rwanda muri Tanzania. Imigaragambyo niyo yateguriwe, amafaranga ku ibintu byose, organisation yose ukungene vyateguwe byose vyateguriwe i Tanzania, bitegurwa n'uwahora ari umukuru wa Etat Major yayobo umuyobozi mugaba mukuru w'ingabo mu Rwanda. Uyu ni generale, ndaje ndamubabwire ibi, ndazi neza ko ari ibintu vy'akamaro kanini ya cyane, kandi bitegerezwa kuba abarundi twese two kwicara tubizi. Kandi ico nkundira abarundi nama nabivuze haba hano canka aho ngiye hose, nama mvuga ati abarundi nabakunda kuko muri ndarangavye, abarundi mujya mukaravye, abarundi tujya dukaravye, abarundi twebwe kuva na kera nkuko abadukurira babivuga, gende mubaze abasokuru muzotubarirwa. Kumbure naco gituma badutinya bakabanza kugira inzingu bakabanza kwicisha za Kongo, bakabanza kwicisha za Tanzania. Umugabo imbibe none nzihari, kandi Burundi no Rwanda ni kanyaru gusa, canke bagaca hariya Gisenyi Nemba, hariya Gasenyi Nemba, canke bagaca aho hagufaho aho kwiki murinda kuja kuvuruga ibihugu vy'abandi, murinda kuja muri Kongo, murinda kuja muri Tanzania ngo kwera ngo mutere muzananye muri kagace mukunda kuvuga ngo naki wanyu. No, nimba mushaka Burundi tumbera hama tuvugutane twatsanye, hama turabe
turabe neza na neza. Nico gitwaro ndababwira ati abarundi komera cyane kandi ndabakunda cyane kandi ndazi ko twese hano turaririye ikintu kimwe, ni inyungu z'igihugu, ni Uburundi buhangamye nkuko bwamye buhangamye, Uburundi busagambe, Uburundi bube nyabagendwa, Uburundi butera imbere cyane cyane ko dufise vision kandi ijya mbona kazoza je ku bwanje duhagurutse tugakora urwaruka nkuko indongozi zibiduhamagarira. Twese ndibaza ko tutorinda gushika muri 2040, sinibaza ko twoshika muri 2040 kuko ubu turi muri 2025. Ibintu bakunda kuvuga ati ngo ubiza gusha ubibonaka, ibiza gusha biratagata canke ukabibona kare. Ndibaza ko umujene wese yiyemplitse tukareka ibintu byo kugumumva ngo nasikia ngo serikali ngo urumva ngo leta ngo kunuku no. Ikintu gusa no babwira isi nzima no kwa Trump nta entreprise nta mayizine bubatse ngo abajene mwese ni muje. No mu Bufaransa baguma bumva batuyogoza abayogoza Afrika, nora kuvaho bibi Afrika nta izine na zimwe bubatse babwira ati abafaransa mwese ni muje. Abafaransa barashomereye, abanyamerika barashomereye, mu Bushinwa naho byose tubikurayo hariyo haute intensité de la main d'œuvre, nabo nyene niko kuko barashomereye. Ibishomeri nta hamwe bitari, ariko dukuze dufise mentalite zononya abarundi, nizi mentalite zo kuva kuri zo ntwaro zabanjirije ino ntwaro. Reka mbanze ndabisigure gato imumbabarire naho mvanze n'ivyo amatora ya Tanzania. Izi mentalite zononye abajene bubu ni za mentalite zavuye kuri iriya ntwaro, ziriya ntwaro zahari inyuma zabanjirije iyi ntwaro ihari. Ati gute mu mpenda basigurire, urazi gituma iriya ntwaro abana babo babarera babereka amabiro, babereka ibinabiriya kuko bo baranabagena, abandi uratsko bari bakumiriwe. Ariko reka bino tuvyihoze, ndoza mu kiganiro ciba cavyo neza na neza swat inyuma y'iki canke ku tariki 2 z'ukwezi kwa11 bisigura ku munsi wejo kwa Mungu. Ntafatiriwe nzoza nisije turabe igituma ubushomeri canke abana b'abarundi bamaze kumugara mu mutwe barindira ubuzi bwa leta. Rero ndabakengurukire muri Tanzania, Samia Hassan Suluhu ndamuhaye saluti, ndamwubashe kandi kuko kuva ubu tuvugana niwe mukuru w'igihugu ca Tanzania. Hasigaye ko arahira kumugaragaro kandi nababwiye ko muri Tanzania itegeko ryabo mu bijanye n'amatora ntimwitwara, ntimuvuga twibwe, ntimuvuga ngo vyagenze uku, ntimuvuga uku na kuriya. Nimumenye ko Samia yatowe n'imiliyoni zirenga 31 z'abatanzania, akaba Samia Hassan Suluhu yatsinze ku majwi 97.6, aho benshi barondishije 98. Nimwabona 98 ntimutangare, nuko barondishije 97.6 bacagira 98. Nta gitangaje rero kirimwo, ariko je ndabahaye chiffre exact nabo nyene batangaje hariya. Rero ndabakengurukiye mwebwe muri indarangavye dukomeza guteramana hano kuri Flow Podcast TV, kandi ndabakengurukire mwe mumaze kugira sabone canke subscribe, na mwebwe ndabashimire muri ko muragira effort naho muba muronse bino biganiro mu biciye mu groupe canke ama link, mugenda mugize sabone canke subscribe kugira tubandanye twagura umuryango wa Flow Podcast TV, turonke aho tuzoza tuyagira ibiganiro bizoza bisasagara ku mwanya mutoyi, twigishanye dukeburane. Commentaire nico kibanza mu gihe umuntu aba adakoze ikiganiro cikibiriraho, kandi murabizi ko ncanzanyaragasa hama tukahayagira tukahahurira n'ivyiyumviro vy'ibiganiro canke ubusesanguzi ndabikura mu ma commentaire, kandi haro nibindi binyubaka kandi nibindi bimfasha iyo ndiko ndategura canke iyo ndiko ndaza hano imbere ya kamera tugira ubusesanguzi. Ndabakengurukire cyane, nongera kubibutsako nta Flow Podcast TV atamwebwe. Nongera ndabibutse kandi ko episode ya mbere kuri Ingoma Magazine twayirekuye, abatabimenye ni munyaragase mugende kuri Ingoma Magazine, hariho ikiganiro citwa Bapfukure episode nimero ya mbere, aho twahereye hakurya ya Kanyaru. Ndibaza ne mwagenda muca mumenya umuntu twahereyeko. Rero ndabakengurukire kandi ndabubaha cyane. Ciao ciao.